Mwaramutse uno munsi naye kuraba ikiganiro ngo wavugira leta ubushikiranganje bwinshi bariko barakorana n'abanyamakuru comme d'habitude n'amajambo gusa ikibazo nabonye bigeze kubaza haheze kumbura amezi atari make ca monétisation ashobora kuba haheze amezi n'umuburi atatu babaza bati kubera iki mu Burundi abantu bakoresha izi mbuga Facebook, YouTube batashobora guhembwa ukumva umuvugizi wa leta avuga nko kumenga aragifitiye inyishu ariko nanga ndakubwire ndaguhebuze je muraze ko nkunza guhebuza abantu nta nyishu agifitiye Facebook ayo buwita Meta donc company itwara Facebook bayita Meta ugashira ko YouTube nazo nyene kwanza ifise izina ryayo Alphabet ajya n'amakampani akomeye cyane aruta amareta menshi ashiraho amategeko yiwabo kandi ari mu rudandazwa gukorera amafaranga so mu kudesida monétisation hari ibintu baraba icambere yuko bashobora gukuramo amafaranga kubera en principe bakuramo amafaranga mu bintu bijanye na advertising donc gutangaza ibintu mu ma video canke ayandi ma content ico gihe kumbure babonye igihugu batoronka amafaranga menshi nta kamaro ko kwiga bitamo inguvu ko kenshi na kenshi babisabwa support mvuga ni nkuko nk'akarorero iyo channel yawe canke Facebook yawe umuntu ayiripotinze hagiye bisaba ko barungika umuntu kuverifia ko ivyo wavuze ari vyo canke ivyo wundi muntu yavuze ari vyo ico gihe bisha vyumvikana yuko kubera uwo muntu baza kumuhemba ugomba kuba nayo ntuzeye Facebook canke Meta iriko iravana mu mafaranga inene kese ndashaka kuvuga donke GDP general y'abanyagihugu i Burundi abanyagihugu bakeyi kandi benshi ntago bari kuri YouTube nako bari ku Facebook bibereye kuri hariya mu mitumba ruguru neza ko abantu bari ku YouTube ari tiny minority abantu bakeyi ugereranyije n'abarundi bose kandi ndakumenyesha ko no Burundi ari igihugu gitoyi cyane so iyo ifasha ko ari impamvu commerciale ariko neza ko atari yo yonyene neza ko impamvu nyamukuru ari infrastructure kuko kenshi ntibashaka ko YouTube iba canke Facebook abantu bayikoresha mu kintu legitime ndo kuvuga baraverifia uyu muntu niwe baverifia gute ahantu tafise ama ID yatanguye kuvuga ngo bagiye kugira ngo ibintu ngo shokoraje passport well na nyine agomba kuba bizira ko izo passport zitangwa buri muntu atangwa passport yiwiwe mugambo wundi umuntu ashobora gutunga passport zinavyumvise zitandukanye umuzaga ashobora kuronka passport ico gihe batangura kwinuba none uwo muntu uzomenya ko ari mu Rundi gute ibintu nk'ivyo bo ikindi harimo payment mukuriha ntabwo bariha muri cash mundi tuzakoresha cash na Gcash niyo vy'amatelefone ivyo bintu ntavyo bakora keshi bakoresha credit card infrastructure canke bank straight iyo infrastructure ntayo dufise ntabwo leta izociyubaka ejo hirya ejo nguriko yubakira abakora YouTube n'abakora Facebook ntabwo ari ikintu gikomeye cyane kuri leta y'abadede ntabwo ari ikintu gikomeye cyane kiri priorite kandi kubaka infrastructure suko baba bashatse iyo baba bashatse no baba barayubatse avyo vy'abana n'intu bacabishora no munsi donc iyo infrastructure hanyuma hagacaba climat novuga ubucamanza nk'akarorero droit d'auteur copyright i Burundi ntayo bakunze kubahiriza cyane eske bayirenze ko ho wo kwitwarira nde ibintu nk'ivyo nta ntuze hari ibintu vyinshi legal framework muri economy muri finance muri infrastructure vyokogwa kugira ngo batangure kumonetiza ni vyinshi kandi baza ko leta atavyishoboye ko yabishoboye kubikora abanyagihugu mu isanzwe ntushobora gukora ikintu gucubakiye YouTube n'aba Facebook people ivyo ntibishoboka nta gihugu na kimwe cyubaka ngo reka twubake kugira ngo abantu bashoboye gukora ama video kuri YouTube igihugu cyubaka infrastructure ko abanyagihugu bayikoreshe digital ID muyikeneye kubera ikenewe ituma abantu badashobora kuzabagira amafraude ya zakaranga muntu ibanke ikenewe kugira ngo abantu bareke kuza baribwa amafaranga bahize ku musego canke bayatakaza amanoti mu barabara canke mu gura transaction babanza kugenda urugendo batwaye umufuko w'amafaranga ntuzeye ubutungane bukenewe ku muntu wese ivy'itongo ivy'amazu ivyo gukubitana ivyo kwibana ivyo gusaba akazi izo infrastructure zikenewe internet ntabwo bikenewe kugira umuntu akore YouTube bikenewe juste kugira abantu babeho neza hanyuma YouTube izisanga aho igacibikora twebwe hano nko kuri Facebook nta kintu na kimwe nibaza nabana narakoze usibye kwandika detail
details zanje. YouTube niko kuko wandika details zawe c'est tout. YouTube kwanza barakurungikira nk'akarorero iki nimero kimwe cerekana ko abantu bavuze uba ko ariho uba physique. Or mu Burundi urabona ko nta postal services zihari zuko boza kurungikete ku mwana wawe. So ibintu vyinshi nibaza yuko ari infrastructure idashoboka mu Burundi, ari climat d'affaires mu Burundi yabananiye kuko ni climat d'affaires uko n'izindi company ubona zitahari za McDonald, aya mabanki makuru za Citibank usanga ziri mu bindi bihugu, izo za SEPA, ayo Big Four za Ernst & Young muri accounting na PricewaterhouseCoopers nk'ivyo. Ivyo ni kibazo Uburundi bufise, kiri politique, kiri economique, kiri infrastructure kirekire udashobora kuvuga ku radio ngo turiko turabikora, ngo turiko turabinegosia, turiko turagira gute. Facebook nta mwanya ifite no gunegosia nabo bantu, abavuga ati ahantu turadecide birahari ntibihari bitahari, we move on. Sa ahantu bavuga ngo turiko turatakaza revenue nyinshi, nta mafaranga menshi bokoya mu Burundi, to be honest. Kubera iki mu Burundi nta bantu advertisinga kuri digital, kuri internet, kuri Facebook, ibintu nk'ivyo n'ibintu nk'ivyo. Ntagiye kubahebuza mugabo ndashaka kukubwira urondera izindi nzira, kuko abarundi benshi baca bakoresha ko bari muri ivyo bihugu bimonetize, murabona za Kenya mugabo ni Burayi n'ahandi. Sinzi ingene babikora exactement, mugabo ubaza abantu bafise infrastructure babikoresha dimo. Ndakunda iryo jambo, abantu babikoresha ukuntu babigenza. Mugabo abo bose mubona ngaho barakora amafaranga, mugabo channel zabo, Facebook page zabo zandikijwe mu bindi bihugu. Ubaza babikora, jewe ntuhavumbaza jewe ngo babikora gute, navyo nkoramwo. Nabwo nkuko nabwiye ntabwo ndi mu content producers, nkuko menga niyo profession yiwanje, ndasemera gusa. Ariko ndashaka kuvuga ntiwitege ngo abo bahizi bagiye gusobanura ibintu, bagiye gutora umuti w'ibintu. Nta kibazo na kimwe ugomba usubira inyuma. Ibibazo byose mwagiye mubatura kuva hareze imyaka 5 vya petrole, amabarabara, amashure, ibitaro, imiti, engrais chimique, ibigori, ibiharage, ikawa. Irondera ikibazo kimuvuga uti ikibazo twaragituye bya passport, ID, titre foncier. Irondera ikibazo kimwe uvuga uti ikibazo abade twakibatuye hareze imyaka 10 canke 5 barashoboye kugikosora. Ni wagitora uco wizera ko n'ikindi bazogitorera inyishu. Inofopa kuguma wizeye, je nabagiye ko ndi umuntu stoic, ubonye ikintu ntigishoboka ucorondera izindi nzira. Inofopa kuguma wizeye ko ngo abantu bazokora ibibazo kurabiriya, kuko vyaribonekeje biriko bironekeza ko nta kibazo na kimwe je nakuhaye akaroro undondera ikintu kimwe nabidondaguye. Naho sinashyizemo ubutungane, sinashyizemo ibiki. Urondera ikintu kimuvuga uti iki kintu ubu ucarakosotse gisigaye kiraba nabe urabizora za regidezo, amatara, amazi. Je ndakubwiye dondagura ibintu vyose yavya amasukari vy'ibigeri biki mu myaka 10 ireze. Nta kintu kimwe rudende bashoboye gutunganya bati iki kintu ubu cari gihoyengamye mu 2000 muri 2020 none 2026 caragororotse. Kimwe gusa mushenga mu makomende, hanyuma ucumbwira ko twokwizera yuko ibindi vyovyo bashobora kubitunganya. Impossible. Okay? Impossible. Sawa, mugire umunsi mwiza. Bye bye.